Turabahaye mwiriwe, turabahaye na mwaramutse abakunzi ba Windora TV aho muherereye hose ku isi, abari mu Rwanda, abari hano i Bujumbura, abari muri Kenya, abakunzi bacu bakunda kutwandikira bari Buraya, aho bose turabaramukije cyane. Tuyumvira yuko mufise amafaranga aho muri ko murayaronka, ko burya ata amafaranga hano ku isi biragoye kubaho umuntu aryohewe. Twizerere ko biriko biragenda neza. Abarundi bari Dubai gushakisha amafaranga hariya, namwe ndizera yuko ko murayaronka neza, muzoza mudutamwo. Rero turabahaye ikaze, turabahaye karibu hano kuri Windora TV. Uyu munsi rero twagomba twongere tubashire a jour ku bijanye n'intambara iriko iraba hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe muri muravuga muti none kubera icyo uvuga intambara, kandi intambara tuzi ko isa n'iyahagaze guhera itariki 12, ariko mu by'ukuri intambara ntirahagarara. Nico gituma tugomba tubabwire uyu munsi, tugomba tuvuge ku bintu bimwe biriko biraba muri ino ntambara. Rero turabasabye ngo mudutize akanya gato kugira ngo muze gutahura ibitari bike, na cane yuko harimo ibiriko biravugwa ku bijanye n'iyugagwa ry'umuhora wa Hormuz, ibijanye n'ibiganiro byabaye ariko ntibyagira ico bigerako, hamwe n'ibindi. Rero reka duhere ku biganiro byabaye itariki 12 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Ibyo biganiro bikaba byabaye ku iherezo rya ultimatum yari yatanzwe y'amasaha 48 na wa muntu akunda gutwenza cyane ariko anagoye cyane bita Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo rero akaba yari yatanze amasaha 48 kuri leta ya Iran, avuga ati ayo masaha ni yahera ibintu bitaraja mu buryo, mutarugurura umuhora wa Hormuz, tuzoca dufuta igihugu ca Iran ku isi, abanya-Iran bose tubakure ku isi. Byatumye mbere abantu bamwe bagira ico babivuze ko, bavuga bati umuperezida agomba gukora genocide. Mu mwaka wa 2026 umuperezida agishira imbere bya genocide. Rero bamwe n'abandi ba perezida Obama baragize ico bavuga, ubona ko nyene ari ikibazo gikomeye cyane. Rero tugomba tugaruke ku byo biganiro. Delegation ya Iran ikaba yari yaserukiwe n'abantu novuga binararibonye cyane mu bintu bijanye n'imigenderanire y'ibihugu. Bakaba ari abantu mbere bize cyane, bafise experience, baba docteur, bavuga indimi zose nyinshi zishoboka. Rero aha twabwira nka ministre des affaires extérieures warajejwe ububanyi n'amahanga wa Iran bita Abbas Araghchi, hamwe n'undi bita Mohamed Bagher Khaliba. Amazina aragoye gusoma, muratwihanganira. Abo rero ni abantu binararibonye kandi baba docteur bakomeye cyane. Uyu Bagher akaba ariwe aramutswa inama ishinga amateka ya Iran. Rero ibyo biganiro bakaba bagiye bafise ingingo 10 rutura, bavuga bati izi ntabwo dushobora kuzitezuka ko na gato. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe mu ndabire no kuri abantu yari yarungitse, Trump yari yarungitse uwo bita J.D. Vance cegera ciwe, arungika n'uwitwa Steve Witkoff. Steve Witkoff ni intumwa idasanzwe ya Trump cyangwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwa hagati, hamwe na Kushner. Uyu Kushner nawe aratwengije cyane kuba yari mu delegation, akaba asanzwe ari umukwe wa Trump. Rero Trump nawe akaba ari karavanga ibintu mwino minsi, asanzwe afise akazi akora, mugabo urabye nta experience bano bantu bari bafise n'igihagararo. Abanya-Iran bari babiteguye. Rero ibiganiro byarabaye bimara amasaha 28, nta kimwe byashitseko. Tuvuze ko atana kimwe byashitseko twaba tubeshe, ariko nta kintu kinini, ntabwo bigeze basinyana amasezerano yari yose. Baraganiriye gusa. Mwino minsi niho harimo harasohoka amakuru avuga yuko ikintu kijanye na nucleaire arico bashobora kuba batahurije ko neza, ko abanya-Iran bakaba baravuze bati n'ukuri naho bigoye bemeye guhagarika umugambi wa nucleaire mu myaka 5, ariko Trump nawe akabasaba imyaka 20 by'abanya-Iran banse baravyiyamiriza. Rero biganiro twobibutsa ko byari byabereye Islamabad muri
Pakistan. Igituma byabereyeyo nuko ibindi bihugu byose mwakajya karere bisa nuko bifise uruhande bihagaze ko gutyo bikaba bitakunda yuko bikora ubuhuza. Ibihugu byashobora gukora ico gikorwa bwari Uburusiya, Chine nayo urazi ko yagirizwa yuko iri kumwe na Iran, byatumye rero bose bahuriza kuri Pakistan. Rero ibiganiro bimaze kwanka, bwakeye bwaho Perezida Donald Trump avuga yuko noneho afashe ingingo yo kugara burundu umuhora wa Hormuz usanzwe ucamwo ibice 20% by'ibitoro bikoreshwa ku isi. Rero uwo muhora Iran ikaba ariyo yari isanzwe imaze iminsi isa niyawugaye, ariko ikaba itari yawugaye burundu. Ibyo none bisigura iki kuba Trump yaciye yugara uwo muhora? Musanzwe muzi yuko ibitoro bya Iran bisanzwe bigugwa n'abashinwa. Ikindi twababwira nuko uravye intambara nuko hanini Trump ikintu ari karaviza abantu ari karagwanya nyamukuru mu intambara n'abashinwa kuko murazi mu kwezi kwa mbere yarabakuye muri Venezuela ku gitoro ca Venezuela, unashaka kubakura ku gitoro ca Iran. Rero abariko baragwanywa hanini abantu bari vize cyane n'abashinwa, ariko ikibuga c'intambara ni Iran nkuko mubizi. Umuntu iyo abona to gushobora aca gukubitira umwana, niko bimeze. Rero muri iki gihe rero Ubushinwa nibwo bwari mumaze iminsi, nibwo busanzwe bugura ibitoro ibice hafi 90% by'ibitoro abanya-Iran bashora hanze. Ibyo rero bigaca bituma Trump avuga ati narabakuye muri Venezuela, reka ndabakure no muri Iran baburi igitoro. Ariko rero abanya-Iran nabo bavuze bati twebwe mukaramuka mubandanije mwugaye uno muhora wa Hormuz, mukabandanya mutuza natwe kudandaza ibitoro byacu, ico natwe duca dukora duca twugara uwundi muhora Mandebe ujya muhora usanzwe uri kuri uri Ocean Indien uduga muri Mer Rouge, ahasanzwe rero hakontororwa n'abahutis. Abahutis nabo akaba basanzwe arabambari canke arabanywanyi arabakunzi ba Iran. Iran rero ikavuga ati ni mwabandanya natwe mutubuza kudandaza, twe turaca twugara ujya muhora nawo ibintu byose bipararanganire rimwe. Kubatabyumva rero umuhora wo kuri kiyaga gitukura Mer Rouge abahutis ni bawugara, bisigura yuko atanzira nimwe izo bisigaye yo guhuza abanyaburayi hamwe n'ibitoro byo muri kajya gace ka Arabie Saoudite, za Kuwait, Oman, bijya bihugu byose bya Qatar. No kuvuga abanyaburaya baraca babura gaze, bace babura ifumbire, bace babura ibitoro. Mbere mwino minsi barimo baravuga yuko ibitoro by'indege bimwe bita benzine biriko birabura. Mbere bamwe bavuga yuko basi mu ndwi zibiri bishobora kuba byabuze burundu. Ibyo rero bigaca bisigura ko n'indege, ingendo z'indege zigiye kugira ikibazo muri no minsi. Ibyo rero bigasigura yuko ibihugu byinshi bigiye guhura n'ingorane y'ibitoro. Hariho n'abamye babazibaza ati none tweho hani wacu Burundi bimeze gute ko ibitoro bitaduga, ko tutarumva itangazo ryo kuduza ibitoro. Ibitoro ntabwo byaretse kuduga hani wacu kubera yuko ku isoko mpuzamakungu bitaduze, ahubwo hariho ikintu ibihugu bica bikora iyo basanzwe bazi yuko situation itameze neza mu gihugu, ubwo hari ubukene kugira abanyagihugu ntibagire ikibazo gose. Leta iremera ikagukigura igitoro kizimbye, hanyuma abanyagihugu ikakibaha kuri make. Nuvuga ya difference y'amahera umudandaza yari kunguka leta iciyamuha, hanyuma umunyagihugu agaguma agura ibitoro kwa kundi nyene. Ibyo nibyo bintu rero nico gituma nibyo ibihugu byinshi byakoze kugira ngo abanyagihugu ntibameneke ijisho, umugani w'abaraho ntitugire ikibazo gikomeye cyane cyane ko muzi kwani wacu bisanzwe by'ibitoro bigoye. Haramutse rero hagiye ko nico kindi cuko bica bizimba, ni square rero yuko ngahi wacu dufise isoko dusumira ko rindi, ahubwo nuko leta icifata igashiramwe amafaranga y'amahera umunyagihugu yari kuriha leta ikayamurihira.
ntabwo rero navuganye n'abaserukira leta ahubwo nuko ni systeme sanzwe nzi ikora ku bihugu byose niyumvira ko nahi wacu ariko byagenze. Rero kuri iki kibazo ca Irani hariko haraba ibiganiro twabamenyesha yuko rero kuva ibiganiro byanze Irani mwarabikurikiranye ibiganiro twagiye turakora ku iki kibazo. Irani mu by'ukuri yarakubise abanyamerika mugomba muvuge muti none ko muvuga ngo yarakubise abanyamerika kandi ari abanya-Irani basenyuriwe ibintu byinshi bakicirwa n'abategetsi benshi. Okay, byo ndabyumva ariko rero kugira umenye ngo intambara ninde yayitsinzwe no kuraba objectif nibyo umwe wese yagiye mu ntambara yifuza. Abanyamerika n'abanya-Israel bagiye bifuza yuko ubutegetsi bwa Irani busenyuka, ubutegetsi bw'abayatola Republika Islamique gasenyuka bagashiraho ubundi butegetsi. Ariko rero ibyo ntibabishoboye mu minsi irenga hafi 40 y'intambara, ibyo ntibashoboye kubishikako. Bisigura rero yuko Irani ico kintu yacitwayemo neza ikabatsinda. Ikindi naco rero barimo baravuga yuko ico barimo barashiramo ingufu cyane ari kugururwa ko muhora wa Hormuz. Ibyo nabyo bikaba ari ibintu byo twenza abantu kubera yuko imbere yuko intambara itangura uwo muhora wari usanzwe wuguruye. Iyo rero ntiyoba objectif canke target y'urugamba mu gihe n'ubundi urugamba rutaraba, uwo muhora wari usanzwe bawucamo neza. Rero ngaha abantu barimwo bariyumvira ibintu bitandukanye, baravuga bati none ibiganiro ko tubona byanse. Irani yavuze yuko ibiganiro nibaguma bayugariye iza kugarurya wundi muhora nababwiye, kandi yavuze yuko nubundi cessez-le-feu canke guhagarika kw'intambara bari bumvikanye mu ko kuzomara indwi zibiri Irani ishobora kukuvamo igatangura kurasa ku bwato bw'abanyamerika. Abanyamerika nabo bakavuga ati nimwaturasira ku bwato bwacu natwe turongera tubarase. Murumva rero yuko isi mw'iyi minsi iri mu kibazo. Rero muti none biraza guhereraye, biraza kugenda gute? Ikiriko kirarondegwa ubu ku ruhande rw'abanyamerika nuko ubu bose bariko barajua ku kintu c'umwanya, bose bacunganiye ku mwanya. Ninda za kumara umwanya muremure. Mbega abanyamerika nibugara uyu muhora wa Hormuz, ico twababwira nuko abanyamerika ntibugaye umuhora wa Hormuz 100%, ahubwo bavuze bati amato yose atora ibitoro ku bivuko vya Iran niyatemewe kurengana, ariko yatora ibivuko ku bindi bihugu za Arabie Saoudite, Kuwait, Qatar, abo baremerewe kurengana. Ibyo rero bigasigura yuko Trump nubwo yifuza kugara umuhora wa Hormuz, ariko arazi yuko iyugagwa rya burundu ry'umuhora wa Hormuz ari we rifitiye ingaruka mbi gusumba uko zirifitiye Iran. Nibyo Iran nayo niho icisha ibintu byayo byinshi, bitoro n'ibindi byose yinjiza. Ariko rero kandi uko ubuzima bubandanya buzimba ku isi muri Amerika, niko Trump nawe agira ubwoba yuko azotsindwa amatora y'abashinga amateka yimirije. Ibyo rero bigaca bituma kuri ku banyamerika nabo kugana umuhora wa Hormuz burundu nabo ntaco byo bamarira. Arico gituma bavuze bati reka tureka amato arengana. Arico gituma amato y'abashinwa nayo nubwo abakuye igitoro ku bivuko bya Iran haraya arimo ararengana. Aho naho mukibaza ati ni kubera iki abanyamerika barimo barareka amato y'abashinwa akarengana? Nuko abashinwa nabo basanzwe bari mu ntambara y'ubutunzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bakaba bafise ukuboko nuvuga aribo bafise ibyo bita terre, sinzi kuno twobyita mu Kirundi, ariko reka turafashe iryo nyene. Terre kabasanzwe aramabuye y'agaciro akoreshwa mu bintu bijanye n'ibikoresho bifise ikoranabuhinga riteye imbere. Ibyo rero akaba abashinwa aribo bakontrola 70% vya raffinage yayo mabuye. Terre mu bisanzwe namabuye asanzwe ari ahantu henshi kwisi, nta nuko twoyita kari terre tugiye kuraba mu buryo ameze n'uburyo ahantu hose arahari. Ahubwo ikibazo kiba gihari, mbega ayo mabuye ahari arashobora kuba exploité mu buryo industriel, arashobora aremera ko umuntu yoza n'imitahe akazunguka arimo arayimba nahi wacu arahari. Ikindi kibazo gica kiza rero ni kijanye na raffinage yayo mabuye. Iyungururwa ryayo rirazimbye cyane, risaba ubuhinga bwinshi. Rero abashinwa akaba aribo biharije ibice 70% by'ubwo buhinga, voire même mbere na 80-90%. Ibyo rero bigaca bituma
amahinguriro y'ibigwanisho y'abanyamerika nayo acungiye kuri tererare z'abashinwa. Ibyo rero bica bituma mashine nayo ivuga ati okay, nimba mudashaka ko ndenganisha igitoro canje nanje ndabima tererare. Ibyo rero bigaca bituma bashiramwo novuga akayaga bakavuga ati aba ni ukabona umengo bayugaye de 3 dormuzi, ariko kandi ukaguma ubona amato y'abashinwa arengana. Rero ikiriko kiraba ni ikintu uko Donald Trump intambara yarayitsinzwe, Benjamin Netanyahu intambara barayitsinzwe muri Iran. Rero ikisigaye ubu bariko bararondera akadirisha canke akajyango bashobora gucamwo bakavuga bati intambara iraheze canke ati ibintu turabihejeje. Barimo rero barapressa, barimo barashira ingufu kuri Iran kugira ngo igire ikintu ibemerera bashobora kwereka abanyamerika nk'insinzi. Nimba ari byo bya nuclear, nimba ari barimo bararondera rero akantu bazokwereka Trump yokwerekana nk'insinzi, ariko ikiboneka c'intambara yaraheze. Kandi nubwo bavuga yuko Seserofe itazobandanya, kiboneka nuko mu migambi ya Trump atifuza kongera kuja kurasa muri Iran. Kuko mukurikiye ibiganiro twagize twarababwiye ingene intambara yagiye iragenda, turabereka intege nke za Iran n'intege nke za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero muri iki gihe mbega abantu bari ku isi abanyafrika tugiye kubyifatamwo gute? Intambara nuko igiye iyo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati igiye kubira hagaze mu minsi iri imbere, ariko kandi igiye gusiga ibintu bitari bike bihindutse ku isi. Ibyo rero tuzobigaruka ko mu kindi kiganiro. Ku bafise ikibazo canke intererano botwandikira muri commentaire bakatubwira ko babona ino ntambara, ko babona ibintu bigiye kugenda. Twe twababwiye ko tubona ko ari Trump yayitsinzwe ino ntambara be na Netanyahu. Mbega mweho ku bwanyu mubona iyi ntambara ari bande bayitsinze? Ciao mugire umugoroba mwiza canke igitondo ciza vanye naho muherera. Ariko kandi mwibuke gukanda subscribe, murabe mukande subscribe kabisa, tuze turabana mu biganiro. Murakoze uyu munsi mwari kumwe na Nkizingabo Isaie, ni kuri Muri TV.